abo n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD nk'uko vyama ku wa kane wa nyuma w'ukwezi bashima Imana kuri uwu wa kane igenekerezo rya 28 Munyonyo umwaka wa 2024 akaba ariho hatunganywa amasengesho ku rwego rw'igihugu, akaba yabereye ku cicaro gikuru c'uwo mugambwe kiri mu gisagara ca Bujumbura. Ibirori bikaba vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'indongozi zitandukanye z'igihugu. Mw'ijambo ry'ikaze rya Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe yamenyesheje ko uku kwezi kwa Munyonyo ari uko kwibuka intwari z'umugambwe zitangiye igihugu, aca ashimira abenegihugu muri rusangi n'abagumyabanga barimwo ko bari ku kivi. Impanuro twahawe n'icubahiro mukuru w'igihugu ku munsi wari mugwanyi tuzozifatana nkama tuzozigendera. N'icubahiro w'igihugu c'u Burundi mwashikije yuko ivyo iyo twavuye tuhaze iyo turi iyo tuja ko tuza gukora kandi dusamara kugira ngo ntagire abikika mukiza ngo ivyo twagwana bisubira inyuma. Umwe wese nagira imbono yirazobaho hama baguhezagije kimwe ucakiruko nyene kuvuga kandi ntagira ingufu nyinshi gushiramwo kuko murabizi mu kurangiza dushime abarundi bari kukiva. Turashimira abarundi mu kwezi kw'icumi twabuze umwanya wo kwitabira amasengesho ngaha kubera ibikorwa vy'igihugu vyariho. Mugana abantu bashimire ingene bitavye ari benshi mu gikorwa co kwiyandikisha kugira ngo mu matora. Barazi igikorwa ciza kijanye n'amatora kwitorera indongozi y'igitero ca gatatu c'umugambwe CNDD-FDD. Kwitorera indongozi zibikwiye zivuga kuri dushime kandi ko ari ku kivi mu mirima. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba n'umukuru w'inararibonye mu mugambwe yasavye abagumyabanga kuraba iyo bava baze barasoma ijambo ry'Imana nibaze kandi basamazwe n'amatora kuko umuntu wese atogwa n'Imana. Ni desida ntayo uzoresha kwa mukuru rero ubirondeye usanga ari wewe wagiye kuba ikigaragazo c'ihanga kuburyo ushobora gusubira inyuma kubera ngo ukabikigaragaza kuburyo umuntu akakurondera umukuru ntimuze kuvuga wagiye gukorera abenegihugu cane abagiye kubarya abayabonye idiri abayabonye ati co hashikana. Kandi rero twese dusaba Imana cane cane tugume twese turi hamwe twese twumva ko dutekaniwe mu mutima dutekane. Umuntu yikoreye ivyiwe je namaze kubona ko hari itunga rinini, itunga rikomeye cane. Ntagira abantu bazosamazwa n'amatora. Umuntu atorwa n'Imana. Imana ivyo yanditse ntisubira inyuma. Imana niyo ishiraho umuntu ukazona umutware aba mwice bari mwiza kuzuvuge ko yashizwe n'Imana. Rero twese tugume turi kumwe ntangorane neza cane. None kandi ushimira Imana kuvyo ugezeho ugataba kwidodoma mama jewe. Hariho abantu iyo hageze kwinagura hagira ibibazo abo n'abatazi iyo turiko turaje. Muri ivyo birori haranatanzwe n'inyigisho aho umuvugabutumwa Isidore Mbayahaga yishimikije urufatiro ruboneka mu gitabo ca Yeremiya igice ca 23 umurongo wa mbere gushika kuri 6. Yamenyesheje ko Imana ihaye umuntu ubwami buzanana n'ububasha bukazanana n'igitinyiro nayo kubaha indongozi ngo ni itegeko ryashizweho n'Imana. Rero ngo birinde imibembe iturutse kw'ishavu ry'umwami, ariko kandi ngo bazobona ibara abungere babi. Ikindi ngo abantu boye gutegana imitego kuko Imana ibitomora neza ngo niyo ibigira ikabigirura.
Ayo masengesho akaba yari afise icivugo kiboneka mu gitabo ca Daniyeli igice ca 4 ku murongo wa 17 kivuga ngo urwo rubanza rwaciwe n'abashibamyi aribwo nyene rwashinzwe n'ijambo ry'abera kugira ngo abakiriho bamenye kwisumba byose ariyo iganza ubwami bw'abantu kandi kwibugabira uwigomba wese ikabwimikamwo nyarucari hanyuma ya bose. Tubibutse ko amasengesho nk'ayo yabaye mu ntara no mu makomine yose agize igihugu c'u Burundi. Radio television turakukunda cyane